ishyirahamwe ry'igiteka twasohoye novuga icegeranyo kigaruka ku byaranze intwaro yo nyakwigendera perezida Nkurunziza n'ibiriko biranga intwaro ya perezida Ndayishimiye, aho novuga ntitugaruka ku bijyanye n'iby'agateka ka zina muntu ku madroit yose. Aha twashimye kugaruka kuri bimwe bimwe, aho tugaruka ku bijyanye n'agateka ka zina muntu ndetse mbere n'iby'umutekano mu gihugu. Muri aho dufatira ku biharuro ishyirahamwe ry'igiteka ryagiye ryegeranya. Aha ndetse mbere ibyo tubona ni twagira tubone turabe tuti mbe none turiko tuva aha tuja he. Dufatira kuri ivyo biharuro aho mubona naho umwanya utangana, novuga kuri perezida Nkurunziza yari amezi 62, ubu naho perezida Ndayishimiye ageze ku 38. Dufatiye ku bantu bagiye bicwa ku ntwaro ya Nkurunziza ya muri ayo mezi 62, abantu 2292 barishwe. Muri aya mezi 38 umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari ku butegetsi, n'igiteka imaze novuga kwegeranya ibiharuro bishika 1,748 bishwe mu buryo butandukanye. Aho igice gitera amakenga ari igiteka nuko turavye abo bantu bicwa n'ibiziga bitorwa ku biharuro dufise muri aya mezi make yo mu perezida ahari ubu Evariste Ndayishimiye, twovuga ko ibiharuro biri hejuru gusumba ndetse mbere ivyo twabonye kuri perezida Nkurunziza. Tukaba twibaza ati none kubera iki ivyo biziga biguma bitorwa hirya no hino, aho novuga kuri perezida Nkurunziza hari ibiziga byari byagiye bitorwa byari 656, mugabo ubu ari 755. Aho rigiteka iragaruka mu cegeranyo cayo n'abantu bagiye banyuruzwa, aho kuri Nkurunziza muri ayo mezi 32 yari iteka ashoboye guharura abantu 564 banyuruzwe. Ubu naho muri aya mezi 38 ubutegetsi buhari bwa Ndayishimiye, abantu 133 nibo bamaze gutozwa na rigiteka. Ntitwibagiye zose n'ibijyanye no guhohotera mu kiremwa muntu, ibyo twita torture, aho hatwara Nkurunziza 1027 aribo bagiye bahohotewe, ibyo twita torture hamvuga kubera igiteka cyo kuronka. Ubu naho muri amezi 38 192 mu bagiye bahagarikwa mu gihe hatwara Nkurunziza ari igiteka cyo guharura abantu 11,152, aho ubu naho igeze ku 1,920. Mu ishyirahamwe ry'igiteka turagaruka ndetse mbere no kubashurashuzwe ku nguvu, aho kuri Nkurunziza 262, ariko ubu naho tugeze ku 328. Ico tubona nuko mu gihe leta ihari ubu ataco yokora, izoshikana amezi 62 ari uko ibara ryaguye, abantu bicwa banyuruzwa bagiye za furambi babaye benshi cyane kurushaho, ndetse mbere hatwara Nkurunziza. Umuntu agaca yibaza igituma ivyo biharuro biguma biduga kandi vyitwa ko turi mu gahengo, turi mu gihugu atovuga ata bintu biriko bitegurwa bituma ubwicanyi cyangwa iby'urwanya agateka kazira muntu bigaruka. Twovuga dufatiye ko mu kiringo cy'amezi 62 hari perezida Nkurunziza hariho ubwa mbere imyiyamamazo yiyamiriza ikiringo ciwe, aho vyumvikana ko igipolisi ciruka kuba ariko barayigira. Haraba amategeko y'amatora mu 2015 no mu 2020. Murazi yuko mu bihugu byacu byo muri Afurika iyo ariko ategwa amatora hama hariko habaje guhangabanya agateka kazina muntu. Mugabo rero umuntu aca yingira ati none ni igiki gituma ubu vyitwa ko turi mu mahoro atani n'amatora ariko arategurwa canke iki. Mugabo ibiharuro biguma biduga vy'abanyuruzwa, vy'abicwa naho bicwa mu buryo butandukanye, hakaba rero n'ivyo bagirirwa ivya furambi.
turiko turaba ikintu hatonyi bitandukanye n'ingene ivyo bintu bikorwa n'ayahandi hoho umurindi wagumye ari wa wundi. Tukaba dusaba yuko leta y'u Burundi yogira ico ikoze kugira ngo ihagarike ubwo bwicanyi, ihagarike ukunyuruzwa kw'abantu, ihagarike ivyo guhagarika abantu ku nguvu, ivyo gufata abantu ku nguvu, ihagarike ubwo bwicanyi kuko atacikoze biraboneka ko izoshikira amezi 62 nk'ayo nyakwigendera yatwaye, ibiharuro biri hejuru cane cane gose y'ivyo vyabaye kuri manda yiwe yasubiriye.